kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka tusome ijambo riri muri Zaburi y'ijana na zitandatu umurongo wa 43. Zaburi y'ijana na zitandatu umurongo wa 43 gushika kuri 46. Zaburi y'ijana na zitandatu umurongo wa 43 gushika kuri 46 handitse ngo, yahora abakiza kenshi ariko bakamugarariza mu migabo yabo, bagacishwa bugufi kubwo kugabitanya kwabo. Yamara yashira umutima ku mubabaro wabo, uko yumvise ugutakamba kwabo. Akabibukira isezerano yabasezeraniye, akagarukana umutima nk'uko isinzi ry'imbabazi ziwe riri. Agatuma batera akagongwe ababajanye kw'inyagano bose. Mukundwa, ijambo dusangira uyu munsi rivuga ngo yahora abakiza kenshi. Nkundira ndakubwira ngo Imana yafise akamenyero ko gukiza abantu bayo kenshi. Imana yagiye gukiza kenshi wewe canke mwebwe munkurikiye, n'ubu irashoboye kugukiza. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo niko ari uyu munsi kandi ko azokwamara ibihe byose. Uwo yamye akiza abantu biwe. Uyanditse Zaburi y'ijana na zitandatu yariko aravuga ku Bisirayeli, abantu bagiye bagora Imana ikabareka bakajanwa kw'inyagano, bagahanwa, bakagirirwa nabi, ariko ikabakiza kenshi. Ngo yabakiza kenshi kubera iki? Kuko yashira umutima ku mubabaro wabo. Igagira ikigongwe gusumvya n'ivyaha bakoze, igashira umutima ku mubabaro wabo. Nje kukubwira ngo Imana iratahura umubabaro wawe. Nje kukubwira ngo Imana iraza umubabaro wawe. Iwushize ku mutima, ntiuraba gusa, ahubwo iwushira ku mutima. Ikirorogwe ca, ikigumbagumba ca, nk'uko umuvyeyi agira akagongwe umwana, naho aba yamubujije, mugabo mu mutima akabona birababaje, akamwegera, akamutabara, akamufasha. Yamara yashira umutima ku mubabaro wabo, uko yumvise ugutakamba kwabo. Usomye igitabo c'abacamanza avuga ngo nuko bakora ivyo urabona ko ari bibi, abagabura mu maboko y'abansi. Ngo ariko batakambira Uhoraho kubw'agahazo kabo, abahagurukiriza naka, arabakiza. Uhoraho yarashize umutima ku mubabaro wawe igihe watakamba. N'ubu niba hari ikikugoye ugaruke, ntiwemerere umwansi ko agucinyiza ngo akwihebuza kubera ngo Imana ntikumva. Wihane, witakambire, irashira umutima ku mubabaro wawe. Ku murongo wa 45 ngo akabibukira isezerano yabasezeraniye. Reka ndakubarire, ntakubabaye gusa kuko abona umubabaro urimo canke yumvise ugutakamba kwawe. Ntashobora kwirengagiza ico yagusezerana, ntashobora kwirengagiza ijambo yavuze, kuko Uhoraho n'ijambo ryiwe nico kimwe. Ntushobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Akabibukira isezerano yabasezeraniye, akagarukana umutima nk'uko isinzi ry'imbabazi ziwe riri. Ntaraba umubabaro urimo gusa, ntiyumva ugutakamba kwawe, ntiyibuka isezerano ryawe gusa, ahubwo agarukana n'umutima nk'uko isinzi ry'imbabazi ziwe ziri canke riri. Reka ndakwara, imbabazi ziwe ni nyinshi. Iyo ataba imbabazi z'Uhoraho, ntaco mba ndiko ndakwarira nawe uyu munsi ntuburi kurantega amatwi. Ufata umwanya ushimira Imana imbabazi zayo, umenye ngo n'ubu zirasubira kwiyerekana. Ico nico gituma yabakiza kenshi. Nje kukubwira ngo n'ubu aragukiza, kuko afise akamenyero ko kugirira neza abantu biwe. Umurongo wa 46, agatuma batera akagongwe ababajanye kw'inyagano bose. Reka ndakubarira, imbabazi ziwe, isezerano ryiwe, umutima ashize kubikubabaje, ukumva ugutakamba kwawe, biratuma ahindura umutima w'uwo yakugora, ahindura umutima w'uwo yakuremera, ahindura umutima w'uwo yagushize mu ngorane. Uhoraho arabishoboye, yabikoreye abakera, yabikoze ari mu maboko y'Abamidiyani, y'Abafilisitiya, y'Abasiriya, y'ababagirira nabi bose. N'ubu arabishoboye. Uhoraho atume abakugoye
abakuremera bagushavure bakugirira akagongwe bakwibuka bakwihanganya bahindukira mbere bagushigikira gufashe uhoraho akugirire neza asubira gukize nk'uko yahora abakiza kenshi nawe agukize ntiyabakijije rimwe ntiyabikoze kabiri yabikoze kenshi ku buryo adashobora kuvuga n'inshuro n'ubu arasubira bigukorere n'ubu arasubira gutabare uhoraho akugirire neza guhezagire wowe n'abawe wewe mu bawe no mu byawe urakoze kudutega yombi kandi subiye gufata aka kanya kubashimira mwebwe muhanahana ubutumwa yaba ubuje kuri audio yaba ubuje kuri video imana ibahezage namwe mwese abatwandikira n'abadusengera n'abaduhanuza n'abadushingira intahe mwese imana ibahezagire mugire umugisha uva ku mana data twese ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu amen kandi amen.